hari ibigo novuga bitanu bikomeye muri iyi si byagiye hamwe kugira ngo bikore ico bita intelligence artificielle. Nagenda babwire ubu bwenge bw'ubukorano. Objectif ya mbere, imbere yuko mvuga ivyo bigo, objectif ya mbere niyo kuza guhinyuza ibikorwa Imana yakoze, niyo kuza kumanuza no kwaka icubahiro Imana, kuko ibi byagiyeho kugira ngo bigaragaze yuko Imana atari ishoboye yonyene, ahubwo ko hariho abandi bashoboye, ko hari ibindi bintu bishoboye bishobora kurema ikintu kandi gikomeye. No kuvuga rero ino intelligence artificielle yaje kurema isi nshasha n'abantu bashasha n'ibintu bishasha n'amategeko mashasha biza bikura bigasimbura bigasubirira ubushobozi n'amategeko vy'Imana n'ivy'Imana yari yararemye. Yesu adufashe adutabare cyane. Abantu ntibekora bica nikanda. Biri muri wa mugambi kirimbuzi Satani n'abadayimoni bategura kugira ngo bahonye kandi barimbure kiremwa muntu, hasigare isi irimwo abantu bameze nk'abantu ariko atari abantu, ari abadayimoni mu buryo buri spirituel, mu buryo novuga bw'impwemu. Yesu adufashe adutabare cyane. Cyo gituma mubona hari ibigo biriko birakora kandi bikora ijoro n'umurango. Ivyo bigo navyo hari ibigo bitanu bikuru nagomba ko ndabibabwira amazina yavyo, nubwo hariho inguvu zitatu hampande y'ivyo zakoranye. Muza gusanga naho nyene tugaruka kuri bya bihugu bitanu bifise ico bita droit do veto. Yesu adufashe adutabare. No kuvuga ivyo bigo bitanu rero byakoranije uburyo bwinshi, amamiliyaridi arenga 100 ku kigo kimwe kimwe vy'amadolari, kugira ngo uyu munsi ino intelligence artificielle ishobore kubifunctiona, ishobore kubikora ivyo iri kirakora uyu munsi. Ivyo bigo icyambere ico ibita OpenAI kirongowe n'uwitwa Sam Altman, hamwe na Google DeepMind kirongowe n'uwitwa Demis Hassabis, hakabaho Anthropic irongowe n'uwitwa Dario Amadei, hakabaho na Meta irongowe n'uwitwa Mark Zuckerberg, hakabaho na X AI ya Elon Musk. Musanzwe muzi ku bintu bitari bike ko ariko akora ibintu biteye ubwoba biza no kuvuga kwa kiteka kiremwa muntu. No kuvuga ibi bigo bitanu meje kudondagura ni ibigo bikomeye byateranije amamiliyari menshi y'amadolari y'abanyamerika, kugira ngo novuga uyu munsi nibo bakontorora uburyo ntuzenya intelligence artificielle ikora. Rero hari inguvu novuga ibihugu byagiye bishira hamwe inguvu hamwe kugira ngo ibi bigo n'iyi intelligence artificielle ibandanye iri kirakora muri buno buryo iri kirakoramwo. Naho muza gusanga ni bya bihugu n'ubundi tugaruka muri bya bihugu bigize iki bifise ico bita droit do veto. Yesu adufashe adutabare. Izi zitanu navuze, iyi OpenAI, Google DeepMind na Meta na X AI ya Elon Musk, izi nizo muri Amerika. Hariho yitwa Bordeaux na Alibaba, izi nazo nizo mu Bushinwa. Hariho Mistral yo mu Bufaransa. Yesu adufasha dutabare cyane. Ibi bihugu mvuze ni byo muri bya bihugu bitanu, ibyo bihugu bitanu bifise ico bita droit do veto. Murabizi yuko ari aha muca mwumva ko habuzemwo Uburusiya, akaburamwo na Union Européenne. No kuvuga rero nivyo n'ubu aguma hagaruka aguma hagaruka cya kintu ca droit do veto. Bya bihugu bifise ubudahangagwa ku isi, bya bihugu ntakogwa ko bimwe byo byigize abapolisi b'isi. Turaguhimbiye ko wemeye kuza kututura. Arakoze cyane. Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo nahimbaswe. Bene data dusangira urugendo rusha mu ijuru. None rero nongeye kubatasha amaro umwami w'abami Yesu Kristo, mutanga ubugingo bw'amahoro n'umunezero,
bw'ibihe bitazoshira. None rero nongeye kugirirwa ubuntu n'umwami w'abami Yesu Kristo bwo kunyemerera kongera kugaruka kugira ngo tubandanye tuganira ibya runo rugendo ruja mu ijuru. None rero nkuko twe twagiye tubibemerera na cyane cyane abasanzwe mu magroupe ya WhatsApp kenshi dukunze ko turiko turakoreramwo nkuko twagiye turabibemerera. None rero nagomba ko no musi tuganira cyane cyane ku kijanye n'ibintu muri iyi misi ya none turimwo, ibikoresho biriko birakora cyane cyane ibijanye n'iki cya intelligence artificielle mu mpfunyapfunyo bita AI canke ubwenge bw'ubukorano mu rurimi rw'ikirundi. None rero imbere ko mbandanya reka mbanze nsenge uhoraho nyene icubahiro, Mana data twese vyagiye mu ijuru, Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, se umwami w'abami Yesu Kristo, nongeye gushima no gukengurukira kuntu n'imbabazi zawe nyakubahwa, ugira neza bugaca bukira, nawe usa nawe nta nuhwanye nawe nyakubahwa, uri Imana y'imbabazi kandi uri Imana y'ikigongwe. Rero nciye bugufi imbere y'inyonga zawe mu izina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo, ndakwinginze undabe ryiza, banza ungirire imbabazi amaraso y'umwana w'umukundwa Yesu Kristo amboneke ko untunganye kandi untyorore muri byose. Mana uhejeje kuntunganya no kuntyorora, Mana uca ubikunda ucuza ubane nanje, ngwaye kaze na kare umwe n'umwana w'umukundwa Yesu Kristo kumwe na mpwemu yera, ngwino nyakubahwa kano kanya bara ugaragara, ngwino wigishe kandi usobanura ubwoko bwawe, ntabari je wari kabari wowe Mana uzobukoze. Savye ubushobozi bwawe nyakubahwa buntwikire, kandi savye ubushobozi bwawe Mana butwikire nyakubahwa iki gikorwa, ijambo nyakubahwa ryose rizakuvugirwa muri kino kiganiro ribe ryubasha n'ubushobozi. Urandinda amayeri y'umugwanizi, urandinda nyakubahwa ibitero by'umwasi Satani. Mana mfashimira ibitakuvako kano kanya bara ugaragara nyakubahwa, kano kanya nyene imbabazi yare uza usigure kandi usobanura ubwoko bwa Mana uzobukoze. Ivyo ugomba ari byo biranguka mu bantu bawe, ivyo ugomba ari byo biranguka muri jewe uzobukoze. Ndi hano nk'ikoresho cawe mwami, nasame abari wivugira uzobukoze. Ishimwe rihabwe kubikoye kandi bibereye, kandi ko ari uzi ivyo ugirira ikimaze n'akamara abantu bawe. Ngwino wigisha abantu bawe uzobukoze, ni mwizina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bakundwa w'umwami w'abami Yesu Kristo, nongeye kubagumbira mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo, mutanga ubugingo bw'amahoro n'umunezero. Tumaze igihe kitari gito tutariko turabandanya ibikorwa kumvo zimwe usanga umucanwa ugenda ugorana kubera ibikoresho bimwe bigenda bigira ibibazo, na cyane cyane ibikoresho vya Regideso, ariko Yesu afise ukuntu abigenza n'ukuntu abitunganya. None rero nagomba imbere ko tubandanya, mwumvise intumbero y'icyo tugomba kuganira ko ari kijanye n'ubwenge bw'ubukorano, arico bita intelligence artificielle. Nubwo twari twarabivuze ko ariko uyu munsi nagomba ko tubigaruka ko, kuko hari byinshi muri iki gihe cacu biriko biratwara abantu, hari byinshi abantu bariko barazimiriramwo batazi ivyo ari byo. None rero imbere ko tubandanya, reka tubanze dusome amajambo y'Imana dusanga mu ngoma ya kabiri n'igice cyaho ca 20, turahera ku murongo wa 21. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko amaze kuja inama n'abantu bashiraho habo kuririmbira uhoraho no kumutazira, bashazishije ukwera kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo, baririmbe y'ingabo, baririmbe bati nimushime uhoraho kuko imbabazi ziwe zamahibihe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira uhoraho, ashira habo guca ibico abari baje gutera i Buyuda, aribo Bamoni n'abanyamowabu n'abavuye ku misozi ya Seyiri, baca basubiranamwo, kuko Abamoni n'abanyamowabu baciye bahindukirana abavuye ku musozi Seyiri kugira ngo babice babageseze. Nuko bamaze guherengeteza abo banyisirayeli, abo banyesiriya basubiranamwo ubwabo, umuntu wese na mugenzi we, bashirako baricana
hanyuma abayuda bashitse ku munara wo gushibamako wo mu bugaragwa bagize ngo bararaba ayo masinzi y'ingabo basanga n'imirambararo hasi atawarushe akira n'umwe. Yesu adufashe kandi adutabare. Aya majambo y'Imana turayavugana ko gatonye. Aha ni mu gihe Yehoshafati yaratewe, hari abari bamuteye ariko agira ubwoba kuko ryari isinzi ry'ingabo nyinshi abona adashobora kugwanya. Rero nta kindi yakoze nkuko Bibiliya itubwira, nubwo tutasomye amajambo yose, cyo yakoze yagiye aririra Imana. Be n'abayuda baragenda bitembagaza imbere y'Imana. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Bakoze ikintu muri no myaka yacu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ribuze. Iki kintu cyo cyari gikenewe mu bantu b'Imana, ko tugira tukitembagaza imbere y'Imana, tukayisaba kwitubabarira, tukayibwira ko twamenje kugira ngo idutabare, tukayibwira ko tutagishoboye kwigwanirira. Ariko uyu munsi abantu bagomba kwigwanirira, ariko uyu mwami wewe n'aba bayuda siko babigenjeje. Baciye baje imbere y'Imana, barayiririra, barayitakambira. Hanyuma mwumvise ikintu cyabaye, bashizeho abo kuririmba. Ni naco gituma kuririmba burya nubwo kenshi tubikora kutariko kuririmba. Iyo umuntu ariko araririmba indirimbo zirafise ikintu zikora kandi gikomeye. Naco gituma tugomba kuvugana ku bintu bibiri ku ndirimbo abantu bariko bararirimba muri iyi minsi, cyo ku bikorwa byinshi mubona biriko birakoreka muri iyi si tubayemwo. Rero iyo umuntu ariko araririmba hashobora kuba presence y'Imana, hashobora kuba ubushobozi buvuye mu ijuru bukamanuka, cyangwa akaba presence y'abadayimoni. Ivyo navyo nyene turaza kubivugana ko aba bantu murabona nta kindi kintu kinini bakoze, bashajishije ukwera. Bagiye kuririmba bashajishije iki? Ukwera. Barabanje baritunganya. Gushajisha ukwera nuko bari bitunganije mu mitima yabo, nta gasembwa karimwo. Bagiye kurimba bafise umutima uhuye, bitandukanye n'ivyo tubona muri kino gihe. Abantu turirimba ubwa mbere twankana, abantu tukaririmba mu makorale tuvugana, abantu tukaririmbana dukebana, abantu tukaririmba twambaye za mpuzu canke za nyishembo zituka Imana, twambaye amagufa, twambaye za mpuzu zigaragaza amabere, twambaye za mpuzu zerekana uduhuzu two munsi, za mpuzu zibana ibisusu, twambaye bya bitenge kwa kundi, bandi bambaye bya bikofero mu mitwe, bandi bambaye bya bidede. Ivyo byose bigatuma ata presence y'Imana ihaba, ahubwo hakaca haza impwemu mbi. Ahahora hamanuka umuriro wa mpwemu, rero ubushobozi bw'ijuru bukamanuka, hakaca haduga impwemu mbi, abadayimoni bagaca baza gutera abantu b'Imana. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero nagomba rero ko tuvugana ku kintu gikomeye kijanye n'ivyo tugezemo n'iterambere tugezemo. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Turi mu gihe cy'iherezo, aho ubwenge butera bugwira, aho ubwenge bwa benshi butera bugwira cyane. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, nagomba ko tuvugana na cyane ku bintu biriko bigenda bisirikira biciye mu matelefone, biciye mu kumbuga zitandukanye, kandi iki gihe bigenda biyovya abantu. Rero muri no misi turimwo hari bigwanisho bikomeye Satani yazanye asuka mwisi, kandi ibyo bigwanisho novuga yuko biriko bitwara abahizi, biramaze abantu b'Imana. Abantu babiguyemwo bavuga ngo ntaco bitwaye, ni bigezweho, ni terambere. Muri ivyo rero novugamwo imbuga zagiye zishigwaho kandi zo ziko zikorerwa ko ibikomeye. Dushake duhere ku rubuga rwa YouTube, twese dusanzwe mbere benshi dukorera ko, kandi turaba YouTube, hanyuma WhatsApp, hakabaho Facebook, hakabaho za Instagram, hakabaho n'izindi za X. Ubuhoho hariho n'urundi rubuga ruteye ubwoba kandi riko rurayobya abantu benshi ku buryo bukomeye, ariyo bita TikTok. Rero ivyo byose ntivyagiriyeho ubusa, nubwo
ababikoze bo bari bafise intumbero ikomeye kandi iteye ubwoba, ariko byasaba nk'abantu b'Imana natwe yuko nk'abagendeshwa na mpwemu ko natwe twoheje tugakoresha izo mbuga, tuzikoresha ibyiza, dushirako ubutumwa bwiza buza gufasha abantu benshi, kiretse ko abantu muri no myaka ivyo atari byo bibereyemo, ahubwo bibereye mu bindi, bamwe bibereye muri ibi, abandi bakibera muri biriya. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Kandi izi mbuga ndiko ndababwira bene data, muza gusanga muri iki gihe abantu benshi bariko baziyoberamo. Muti gute? Murabona Satani yazigize izi mbuga, yazigize ibigwanishwa n'ibikoresho ndetse n'imyampi iriko irarasa abantu benshi mu buryo butandukanye. Kuko murabe uyu munsi hadutse ikintu cyitwa ivugabutumwa, hari amasheni akora ivugabutumwa, ariko benshi bakabikora ari business, bakabikora batagambiriye ko abantu b'Imana bahinduka, ariko babigambiriye ko birabwa n'abantu benshi, hanyuma ndetse imbuga zabo zikatangura guhemba. Nigeze gutangara igihe kimwe ndiko ndakora bino bikorwa, amakorari amwe canke n'abakozi b'Imana bamwe batangura kunshwanira ngo ubutumwa bavuze sino bushira kuri YouTube kugira ngo abantu babwumvirize, cyangwa indirimbo baririmbye ngo ntibozumvirize, ngo ntisinozishirako ngo abantu bazumvirize. Mu nyuma niho natahura yuko benshi baba bafise imigabo n'imigambi ko izo ndirimbo zizosorwa, bagakira imbuga zabo bakazishirako, bamwe bagambiriye kugira ngo bamenyekane, abandi bagambiriye kugira ngo baronke ivyubero kanaka, ariko atari kugira ngo ubwami bwa Kristo bwamamare. Ivyo rero bikaba benshi iki gihe biriko bibahindukira ikizimiza, kandi bikabahindukira ikintu kibi. None rero ntatebeje, nagomba ko tuganira na cyane kuri iki kijanye niki cy'ubwenge bw'ubukorano. Yesu adufashe adutabare cyane. Iki bita intelligence artificielle sikije muri no myaka yacu gusa, si cadutse ubu, ni ibintu byatanguye kera. Abahinga aba scientifique bagiye hamwe bagenda biga ko ku bintu bitandukanye, bahahereye uko bagiye bakora mu mashine, hatanguriye kuri calculatrice, imashine yakora ibiharuro, mu nyuma biraduga gushikaho bagera kuri ordinateur, mu nyuma ordinateur zimaze kubaho niho rero nibi byose byaheza bikabaho. Izi mbuga za Google, za YouTube, izi za X, izi za WhatsApp, izi za Instagram, n'izi zindi zose, izi mbuga zose mubona ziraheza zirabaho, ziragwira. Inacho gituma uyu munsi arico rero bita intelligence artificielle, kandi gikomeye, ico no kwita ubwenge bw'ubukorano mu mfunyapfunyo AI. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Ibi rero byatanguye gukorwa kera cyane mu myaka ya 50, byariho ariko ntibyari bwagere kuja habona nko muri iki gihe cyacu tugezemwo. None rero muzobona iki gihe uguriye WhatsApp, cyane cyane WhatsApp Messenger, usangamwo yitwa X Meta, yitwa Meta kuko X nayo irukwayo, X AI nayo n'urundi rubuga. Aho nihenze gatonya ni Meta. Muzobona rero za ChatGPT, muzobona za Google DeepMind, ni nyinshi. Mugato baza kuvugana kuri zimwe bene data. Iki gihe ni gihe giteye ubwoba. No kuvuga rero hari ibigo novuga bitanu bikomeye muri iyi si byagiye hamwe kugira ngo bikore ico bita intelligence artificielle. Nagenda babwire ubu bwenge bw'ubukorano. Objectif ya mbere, imbere yuko mvuga ivyo bigo, objectif ya mbere niyo kuza guhinyuza ibikorwa Imana yakoze, niyo kuza kumanuza no kwaka icubahiro Imana, kuko ibi byagiyeho kugira ngo bigaragaze yuko Imana atari ishoboye yonyene, ahubwo ko hariho abandi bashoboye, ko hari ibindi bintu bishoboye bishobora kurema ikintu
kandi gikomeye. Ni ukuvuga rero ino intelligence artificielle yaje kurema isi nshasha n'abantu bashasha n'ibintu bishasha n'amategeko mashasha biza bikura bigasimbura bigasubirira ubushobozi n'amategeko vy'Imana n'ivy'Imana yari yararemye. Yesu adufashe adutabare cyane. Iki cha intelligence artificielle murabona uyu munsi ni novuga ni ikoranabuhanga, ni tekinoloji iriko iza gukura ibikorwa kiremwa muntu yahora akora. Uko Imana yaremye umuntu, murabona Imana yaremye umuntu imuha ubwenge buruta bw'ibindi biremwa byose, bw'ibindi bikoko. Ni ukuvuga ngo umuntu ariyumvira, umuntu afise umutima w'ubwenge, umuntu afise agatima mpanura, umuntu afise kwiyumvira, umuntu muri we afise ubwenge. Imana yamuremanye ubwenge. Rero umwana w'umuntu afise ubwenge bwo gukora ikintu kikabaco, afise ubwenge bwo kurema ikintu by'ukuri kikaba ikintu kizima. Rero nico gituma kugira ngo aba bahinga n'ibi bigo murabizi abako atari abantu, murabizi twagiye tubibasigurira, mwagiye muvyumva no mu mburi no mu mayishurirwa atandukanye agiye atangwa, mwagiye mwumva yuko abasa abantu nubwo muri bigo hashobora kubakoramwe abantu ari bahenzwe, ariko nibindi biremwa atari abana b'abantu. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru. Nababwiye yuko ihangiro rya mbere ni ryo kumanuza ubumana bw'Imana, ni ryo kwaka ni ihangiro ni ryo kwaka no gusubiza hasi iteka ry'Imana, kugira ngo bavuge yuko Imana atakishoboye, ahubwo mbere hazogere nabo bavuga yuko Bibiliya twizera abakristo yuko ari ivyumviro by'abana b'abantu, nk'uko bamwe n'abandi ivyo bagenda babivuga ko bakabitanga ko inyigisho zitandukanye. Yesu adufashe adufashe cyane bene data. None rero muri uyu mugambi uteye ubwoba wa bano bantu, wa bino bigo byagiye hamwe, wa bino biremwa, ni ukuvuga ngo byaje kurema iyindi nsi nshasha n'abantu bashasha batandukanye n'ab'Imana yaremye. Naco gituma mubona uyu munsi ariko hakugwa ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo bihindure ikintu na cyane cyane kiremwa muntu. Uyu munsi ibikorwa byara bikorwa n'amaboko y'umuntu, uyu munsi bikorwa n'amamashine, bikorwa n'amarobo. Hageze naho basigaye umuntu bamuremera irobo ku buryo bw'uko ari umugabo agenda agatora irobo y'ingore bakaza barakorana iby'imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ikiremwa muntu kiriko kirasubirizwa ku buryo bw'urwego rwo hejuru, abantu ntibekora bica n'ikanda. Biri muri wa mugambi kirimbuzi Satani n'abadayimoni bategura kugira ngo bahonye kandi barimbure kiremwa muntu, hasigare isi irimwo abantu bameze nk'abantu ariko atari abantu, ari abadayimoni mu buryo buri spirituel, mu buryo novuga bw'impwemu. Yesu adufashe adutabare cyane. Cyo gituma mubona hari ibigo biriko birakora kandi bikora ijoro no murango. Ivyo bigo navyo hari ibigo bitanu bikuru nagomba ko ndabibabwira amazina yavyo, nubwo hariho inguvu zitatu hampande y'ivyo zakoranye. Muza gusanga naho nyene tugaruka kuri bya bihugu bitanu bifise ico bita droit do veto. Yesu adufashe adutabare. No kuvuga ivyo bigo bitanu rero byakoranije uburyo bwinshi, amamiliyaridi arenga 100 ku kigo kimwe kimwe by'amadolari, kugira ngo uyu munsi ino intelligence artificielle ishobore kubifunctiona, ishobore kubikora ivyo iri kirakora uyu munsi. Ivyo bigo icambere ico ibita OpenAI kirongowe n'uwitwa Sam Altman, hamwe na Google DeepMind kirongowe n'uwitwa Demis Hassabis, hakabaho Anthropic irongowe n'uwitwa Dario Amadei, hakabaho na Meta irongowe n'uwitwa Mark Zuckerberg, hakabaho na X AI ya Elon Musk. Musanzwe muzi ku bintu bitari bike
ariko akora ibintu biteye ubwoba biza no kuvuga kwa kiteka kiremwa muntu. Ni ukuvuga ibi bigo bitanu mejeje kudondagura ni ibigo bikomeye vyateranije amamiliyari menshi y'amadora y'abanyamerika kugira ngo novuga uyu munsi nibo bakontorora uburyo ntuzenya intelligence artificielle ikora. Mwazumvise hari XI, hari Meta na za Tropic n'izindi. Ni ukuvuga ibi ni ibigo bitanu bikorera muri Amerika. Rero hari inguvu novuga ibihugu byagiye bishira hamwe inguvu hamwe kugira ngo ibi bigo n'iyi intelligence artificielle ibandanye iri kirakora muri buno buryo iri kirakoramwo. Naho muza gusanga ni bya bihugu n'ubundi tugaruka muri bya bihugu bigize iki bifise ico bita droit de veto. Yesu adufashe adutabare. Izi zitanu navuze, iyi OpenAI, Google, DeepMind na Meta na X AI ya Elon Musk, izi nizo muri Amerika. Hariho yitwa Bordeaux na Alibaba, izi nazo nizo mu Bushinwa. Hariho Mistral yo mu Bufaransa. Yesu adufashe dutabare cyane. Ibi bihugu mvuze ni ibyo muri bya bihugu bitanu. Ibyo bihugu bitanu bifise ico bita droit de veto. Murabizi yuko ari aha muca mwumva ko habuzemwo Uburusiya, akaburamwo na Union Européenne. Ni ukuvuga rero nivyo n'ubu aguma hagaruka cya kintu ca droit de veto. Bya bihugu bifise ubudahangagwa ku isi, bya bihugu ntakogwa ko bimwe twovuga vyigize abapolisi b'isi. Ni ukuvuga rero bene data, ibi bigo aba bantu babirongoye canke abantu babikoreramwo canke abantu babishinze, mutahure neza ibisibiremwa muntu nkuko uri kiremwa muntu, nkuko nanje ndi kiremwa muntu. Habe namba aba bafise mission zikomeye kucitwa ikiremwa muntu. Naco gituma mubona uyu munsi bagenda badukorera ibintu biza kutwica, biza kutwonona ku rwego no ku rugero rurengeje. Haba narekibabwiye mu biganiro agenda akora mu burimyi n'ubworozi, aba bantu bakorerayo mu magara y'abantu, abantu bakorerayo muri politike, bakorerayo muri religion, bakorerayo. Ni ukuvuga buri kintu cyose aba bantu bari fréquente muri cyo, barinjiye muri vyo. Ni ukuvuga mu by'ikoranabuhanga ni ryabo bariyo. Yesu adufashe adutabare cyane. Rero nababwiye intumbero ya mbere niyo kuza guhindura umugambi w'Imana, guhindura ibyo yaremye. Yesu adufashe adutabare cyane. Bibiliya iratubwira yuko Imana yaremye umuntu, ikatubwira uburyo Imana yaremyemwo umuntu. Aba rero bafise objectif yo kuza guhindura iby'Imana yakoze, umuntu bamuhindure asigare ari iki, ari robo, ari naho bategura kije cyo kugira iki, cyo gushira mu muntu kijya bita puce electronique. Ku bantu bize ibintu bijanye na technology, puce electronique nico kimwe nico bita processeur ya ordinateur. Ni ukuvuga ni umutima w'imashine. Nkuko mubona burya imashine bene data ordinateur bayikoze bisunze uko umuntu agize iki akoze. Ni ukuvuga umuntu arafise ubwonko, arafise cerveau. Ni ukuvuga rero burya na ordinateur irafise iki, irafise cerveau. Naco gituma uzorabe umwana w'umuntu iyo uhiye kwino, ububabare ahantu utangura kugumvira ni hehe? Ni mu mutwe. Kuko ugikora ku rugingo rw'umubiri urwo ari rwo rwose, nimba ariho ari gucumise mu kirenge, ubwa mbere ububabare utangura kugumva kubera iki? Cerveau y'umuntu igira iki, ireyagisa hakiri kare. Ni ukuvuga ico kintu yoyo icumva hakiri kare mu buryo Imana yaturemye. Rero nizi mashine igituma uzoraba uri kurabaza ikintu kuri Google canke ku mashine canke imashine uri urayikintu wandika, ni ukuvuga utapako ariko ibintu novuga izo bitare code binaire. Yesu adufashe aduhezagire kandi adutabare. Izo bitare code binaire ni ukuvuga n'uburyo n'ururimi imashine yumva, n'ururimi ordinateur yumva. Burya ordinateur ntiyumva ibi twebwe nkuko twe dukora, yumva ni zero, ni igiharuro ubusa canke igiharuro rimwe. Igiharuro ubusa cerekana yuko ata information, ata
novuga ata gikorwa kiriko kiraba, hanyuma n'igiharuro rimwe cerekana igikorwa. Yesu abahezagire. Ni ukuvuga rero babikoze bisunze ubwonko bw'umuntu, kuko iyo umuntu akoze kuri tushe kanaka y'imashine bica bigenda direct mu bwonko bw'imashine ariyo bita processeur, hanyuma iyo processeur igaca igira ico bita decodage, ica ibihindura byihuse mu kanya gato, ni ibintu by'umuvuduko munini, hanyuma igaca itanga inyishu. Ni ukuvuga imaze gutanga inyishu haba ico bita présence d'information, ni ukuvuga ni cya giharuro kimwe nababwira. Iyo idatanze inyishu naho ni ukuvuga nk'ubu unyimashini itari kiraka ni absence d'information, na information iri kiratanga, kuko burya niyo umuntu yakije imashine iri ya présence d'information, urakoze kuri buto, information irinjiye yerekana yuko imashine yawe iracometse ku muyaga nkuba, hanyuma urakoze kuri buto urakije, ni ukuvuga arabaye présence d'information. Ibintu rero babikoze bisunze uko ikiremwa muntu kigize iki gikoze. Genda murabe burya n'amamashine menshi zabizi imashine zikora mu mabarabara, zikora amabarabara, muzosanga nka ziga ziyora muze mwihweze, ifise kujya kuntu iyora, uzorabe ukuboko k'umuntu na kijye kimashine bigenda bikozwe cyo kuntu. Kuvuga ibintu byinshi bakora by'amamashine babikora bisunze ukuntu Imana yaremye ikiremwa muntu. Yesu adufashe adutabare. Naco gituma rero ino intelligence artificielle narababwiye mugano nigeze gukora, ndababwira neza yuko iri ni perereza. Ibi byaje kubera wowe kiremwa muntu, byaje kubera jewe kiremwa muntu, baje kugira iki? Iyi ni novuga ni gahunda yashizweho kugira ngo bamenye ibyiyumviro ubwa mbere, kuko murabona neza yuko ibintu byinshi bitswe muri Google, amabanga menshi babanje gukora kugira ngo ibi byose bibeho, babanje gufata kiremwa muntu, amakuru yose barayegeranya, barayabika mu mamashine yabo. Yesu adufashe adutabare cyane. Baravyegeranije babishira mu mashine nkuru ijejwe bino bintu, baravyegeranya, baramenya bati abantu muri kino gihe ku mugabano uyu n'uyu bageze muri ibi, biyumvira uku, babaza ibi, batekereza ibi, bakora ibi, babibona uku, batuvuga kwiki, batwiyumvira kwiki, kubera hari ibikoresho bagiye bakora bibafasha iki, bafasha muri documentation yabo. Yesu adufashe adutabare cyane. Naco gituma ino intelligence artificielle yaje gusubirira buri gikorwa cyose muntu akora, kuko byabi by'umuntu akoresha amaboko, uyu munsi intelligence artificielle irashoboye kubikora. Hariho amarobo ajejwe ivyo, hariho ibyo umuntu yategezwe gukoresha ubwenge bwiwe, ni ukuvuga uyu munsi hariho intelligence artificielle ikiza igacibikora ikintu wokoze mu minota 10 ikibikora mu masegonde make cyane, kuko n'ibintu n'ibintu binyaruka cyane. Iyo ukoze kuri tushe ubwo nyene ya telefone canke y'imashine ukabaza ijambo kanaka, ubwo nyene biba byamaze gushika muri server ya mashine ibika byo bintu byabo byose, irimwo ama information yose ashoboka yisi yose. Yesu adufasha adutabare cyane, hanyuma bagaca bagira iki, bagaca baheza bagatanga inyishu direct. Kandi ibintu mumenye neza, ibi bintu biri sous contrôle n'abadayimoni. Yesu adufasha adutabare cyane. Aya ma server yabo si ibintu bipfa gutakaza information, si imashine ishobora kuba formate canke biri sous contrôle n'abadayimoni. Ibi bintu biri sous contrôle, bifise contrôle y'abadayimoni, ni ukuvuga bifise ubushobozi, bikontororerwa ikuzimu. Izi server principale ntiziri ngaha ku isi, kuko iyo abazari ngaha ku isi bene data, ni ukuvuga murabona yuko amamashine kuno ibi byuma bikoze birategwa n'amavirisi, izo virisi zohejeje zikagira iki, zikataka izo information, hanyuma zigataka. Rero bafise ubushobozi kuko babikora, nababwiye twagisemereye si abantu buntu, ahubwo ni bya biremwa byavutse byambaye imibiri y'abantu, ariko atari abantu, ari abadayimoni baje ku gikorwa cya shebuja yabatumye. Ari bamwe Yesu yabwira ngo mwebwe muri abaso wa mugwanizi
muzi amajambo y'Imana mu yarabe ari kwa Yohana igice 8. Yesu abadufashe kandi adutabare cyane. Ni ikiyo cha intelligence artificielle mubona rero uyu munsi ifise objectif iyo uriko uraraba ivyitwazo bitwaza baravuga yuko yaje korohereza umuntu, bavuga yuko yaje kwamplifier ubuzima ibikorwa, ni ukuvuga amplifier, ni ukuvuga kuduza kongereza umuvuduko wuko umuntu akora w'ubwenge bwa kiremwa muntu. Ariko sivyo, yaje kugira iki? Gusubira umuntu mu bikorwa byiwe ariko arakora, mbere bigatuma umuntu ava completema ku Mana. Umuntu ntaba ciyumvira ubumana bw'Imana, ntaba ciyumvira ubushobozi bw'Imana, ntaba ciyumvira n'ibikorwa bihambaye bikomeye by'Imana ariyo muremyi wacu Yesu Kristo adufashe kandi adutabare cyane. Niki rero mubona rero uyu munsi hari icyo bita intelligence artificielle, iri ni imwe ariko ifise ibice bitandukanye, nkuko nababwiye yuko hariho ibigo byasutse amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi cyane y'amadolari kugira ngo iki gikorwa kibandanye. Ni igikorwa cyateguwe kuva kera, kandi iki naho mubona ibi mu butanguye kubona muri iyi minsi, ahubwo bafise irindi hangiro rikomeye bashobora no kuzotegura icitwa inyakugwa gishengero, bakabikora mu kinyoma kugira ngo abantu bizere ko ishengero ryagiye, abakora ibyaha bikorera ibyaha, nababona ati none ko twigishijwe byagenze gute, hanyuma abantu bisange bariko barayoba. Ariko ivyo turizera neza yuko bitazoba, kuko Kristo Yesu atubereye maso, niyarinda yemera ko biba, hazoba ari ikindi kinashaka kandi gikomeye kugira ngo yerekane yongera agaragaze ubumana bwiwe nkuko yamye bikora guhera na mbere hose. Yesu ashimwe kandi ahabwa icubahiro, yongere anadutabare. Naco gituma uyu munsi hagezaho bashobora kwigisha bakoresheje ino intelligence artificielle. Iyi irashobora kwigisha ishengero, irashobora gusigura umurongo neza, irashobora gusigura ikakwereka neza, ikakwigisha ivya Yesu. Iyi intelligence artificielle bene data mugabe uyu munsi murabona ko twasomye ijambo ry'Imana rivuga ukuntu iki gihe Abisirayeli batewe, uyu mwami yaciye akoranya abaririmbyi ngo basarisha zishukwera, bakiririmba gusa, bagitazira Imana, bagihimbaza Imana, ubushobozi buca buramanuka, uhora haramanuka arabagwanirira. Iyo umuntu ariko arahimbaza Imana, hari ubundi bushobozi nkuko muzogenda muvyumva, nkuko ari bene data babihawe. Imana iriko irabereka ukuntu abantu dukwiye gusenga, ukuntu dukwiye guhimbaza Imana, ukuntu dukwiye kuyitazira. Iyo umuntu ariko arahimbaza Imana akavuga gukomera kw'Imana, hari ubushobozi bumanuka, uko mubona bwamanutse muri iki gihe cyo kwa Yehoshafati. Ubushobozi bwaramanutse butuma ingabo n'ingabo zihindukirana, ziragira iki? Ziricana. Ariko uyu munsi kuko bazi neza yuko ibi barabizi, Yesu adufasha adutabare cyane. Bibiliya abantu ibi biremwa birayisobanukiwe, Bibiliya birayizi, n'amajambo byoba byarashizemo kugira ngo bigoreke birayazi. Yesu adufashe kandi dutabare cyane. Kandi mwibuke Satani ubwiwe agerageza Yesu, burya yamuzaniye imirongo yo muri Bibiliya, ntiyapfuye kuzuko, yamuzaniye imirongo yo muri Bibiliya. Ndashima Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero, no kumutsinda nawe nyene yazanye imirongo yo muri Bibiliya. Burya Satani arazi Bibiliya bene data, mutihenda abantu benshi bariko barihenda ngo ubuvugishwa butavangiye ni Bibiliya, ngo nagenda kugira uzimiriye muri Bibiliya ntuvayo. Yesu adufasha dutabare cyane. Naco gituma bene data uyu munsi hari ibintu biriko biza kuvuga Imana vyiyambitse urusato rwa Gikristo, vyiyambitse urusato rw'abaririmbira Imana, vyiyambitse urusato rw'abavugira Imana, ariko ari amabingira. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Kuri kirero cha intelligence artificielle ifise ibisata bitandukanye, irafise igisata kijanye no kukumenyesha amakuru no gutuma tumanako, aho umuntu ashobora kubaza ikintu kanaka bakaguha inyishu yihuse cyane, aho ushobora no kubaza ivya kahise. Nk'ubu ushobora kubaza uti mbega guverneri w'intara kanaka, murabona yuko mu Burundi wacu beruka byahindutse, ubu hari intara nshasha, ni ukuvuga aho izi ntara zikijaho nigeze kuraba iki intelligence artificielle ko ibintu byose uko biba aho biba bigeze ko baba iyo programme bayishizemwo ikibimenya, kubera iki hari amasatelite, ni ibintu bikorana n'ama connection
ibi mubona by'ama connection mubona hariko haraza ino generation ya 5G, murabona ko hahora generation ya 4G, kandi mugabe bene dati generation ya 5G ifise ikigamije izo bije gukora kuri bino bintu kandi gikomeye cyane. Uko murabona uyu muri iki gihe na connection zimeze nabi kubera bariko baragira iki, bariko barazana ico bita generation de 5G, ari naho hariko haraza ico bita Tesla kizanywe n'uyu bita hari amatelefone yitwa Tesla ariko arasohoka arimo iki kintu cyama novuga iki kintu gikomeye cya intelligence artificielle biriko bikogwa n'uwo arongo ino XAI ariwe Elon Musk. Uyu nawe akaba ariko akora ibintu biteye ubwoba, uyu akaba ari umusataniste wo ku rwego rwo hejuru. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nukuvuga rero ino intelligence artificielle ifise ikorera mu bice bitandukanye, ikorera mu buzima butandukanye. Nukuvuga mu mice yose igize ubuzima bwa kiremwa muntu ino intelligence artificielle ikirakoramo, kandi muri izi mbuga zose WhatsApp nababwiye, gende muri Messenger muza gusangamwo iyitwa Meta, genda murabe kuri Google muza gusangamwo Google Chrome cyangwa Google muza gusangamwo yita Google Deep Mind, mwaho za OpenAI, za Tropic, za Meta. Yesu adufashe. XAI uyu Elon Musk afise urubuga rwitwa X, none dufashe kandi dutabare cyane. Nukuvuga rero biriko bikorera hose kuri za YouTube, nukuvuga mumenye neza yuko za Facebook, za Instagram zizose ziri connect, zifise icyo bita server ni machine novuga ihuriramwo ibintu byose by'ama information, ihuriramwo amakuru yose, ni machine nkuru bahurizamwo amakuru yose, ibitse amakuru y'isi. Yesu adufashe adutabare. Mwarumvise umuntu yigeze gushinga intahe ariko aravuga ukuntu yashitse ahantu hari iyi machine ibitse amakuru yose y'isi. Iyi machine rero kandi mumenye neza yuko nababwiye abayikontorora s'abantu, ikontororwa n'abadayimoni. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nikimenya amenya ko ikontororwa n'abadayimoni nuko ibi bintu ntivyigera information zazo ntizigera zitakara, kandi kigira kabiri nuko buri kintu cyose kibaye mu isi kiba kizwi, baba bakizi, kandi n'inyishu yacu ni kintu kiza kuyobya abantu bo baba bagifise n'uburyo baca bagikoramo. Naha mubona mbere hadutse ibitero by'amashene yitwa ngo avugira Imana, ariko yaje mu buryo bwo kuyobya abantu b'Imana, agaca kinyigisho z'uruhendo, inyigisho ziza kuyobya mbere na za nyambaro ziteye isoni, za nyishembo, bya bintu byose bigaca kuri izo mbuga zitwaje izina, zinyegeje inyuma y'izina rya Kristo mwami w'abami, umutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero bw'ibihe bitazoshira. None rero ino intelligence artificielle ifise ubushobozi bwo gukora ibikorwa byose nababwiye byashobora gukorwa n'umwana w'umuntu. Irashoboye kwerabora projet ukayibwira uti jewe nshaka gukora umugambi kanaka, ariko simbona ukuntu no bigenza, igaca kugirira kwigira projet n'ukuntu woyikora n'umutaye wotanguza n'ukuntu izogenda irunguka. No intelligence artificielle irabikora. Hanyuma hageze naho rero uyu munsi indirimbo zahora zikorerwa mu studio uyu munsi vyahindutse. Yesu adufasha dutabare cyane, zisigaye zikorerwa kuri intelligence artificielle. Ugiye kubaza impamvu bashize n'ico gisata cy'umuziki, impamvu ya mbere bakubwira ko ukorohereza abaririmbyi kugira ngo bakore indirimbo zabo abadafise amahera, bitiriwe birabatwara uburyo bwinshi. Hama kandi ko mu studio vyasaba umwanya munini, umuntu akagenda akagaruka agafata imyanya n'iyindi ariko arakora, ariko bo baje kubyorosha. Suku tworohereza, ahubwo mu buryo bw'ibanga harimo igikorwa giteye ubwoba bo bateguye, kuko barabizi neza yuko iyo umuntu ari kararirimba ashagishije ukwera, bazi ko presence y'Imana iciheza ikamanuka. Naco gituma bano bantu nesa abantu murantunga, ni vya biremwa byambaye imibiri y'abantu ariko atari abantu. Ibi rero birazi neza igishobora gukura umuntu mu bwiza bw'Imana, baragisobanukiwe uko n'abadayimoni bo babona ivyo twe tudashobora kubona, bashobora kumenya n'umuntu novuga nti Imana irungitse mw'isi, watoranijwe Imana irungitse, bakamenya n'igikorwa zoza gukora
gukora, bagaca baheza iki, bagaca nabo biga inzira zo kugira iki, zo kugwanya ico gikorwa. Nagenda babwire burya Satani yarazi ko Yesu azoza mw'isi gucungura kiremwa muntu, kuko yabimenye igihe Imana yabisezerana, igihe Imana yari ije kuraba Adamu na Eva igasanga bamaze gucumura. Hagi Imana yarabisezeranye, imaze gusezerana ko izorungika umucunguzi. Satani yamenye ko Kristo Yesu azoza, ariko ico yayobewe uburyo azozamwo, kandi nabwo nyene ntiyabuyobewe cyane. Ushima atabuyobewe cyane, yaciye akora amayeri, nawe acasuka ibindi biremwa arabigwiza ku buryo buteye ubwoba, aranahushisha n'isezerano. Murabizi ukuntu yabigenjeje aciye kuri Sara. Hanyuma Imana irabikora mu buryo bukomeye cyane. Yesu aravuka. Ubundi Satani yazi ko Yesu azovuka, naco gituma n'igihe barya abanyabwenge baje kuraba baragukoresheje ijya nyenyeri. Murabizi ko Herode yafashe ingingo yo kwica abana bose b'abahungu. Satani yarabizi icamuyobeye, ahubwo yayobewe uwo mucunguzi, uwo mukiza aje uburyo azokora ico gikorwa, uburyo azocungura abantu. Yesu adufashe adutabare cyane, kuko ahantu vyamuyobereye nuko Satani yarazi yuko amwishe bizoba birangiye, ahubwo acasanga niho Imana yashiriye ubushobozi, asanga niko Imana yari yabitegwa ati kugira ngo uyu muntu, kugira ngo ikorwa canje kigende neza, abantu bacungurwe, nuko azobanza guseseka amaraso. Satani ico nico camuyobeye, ico nico camusovye. Ubundi ibindi byose yarabizi ko Kristo Yesu azoza kuducungura. Naco gituma Satani aramenya, arazi neza yuko Imana irema ikarungika abantu biba yaratoranije kugira ngo baze kuyikorera igikorwa mw'isi. Naco gituma Satani nawe muri kino gihe aca ategura ibintu bizotuma abo bantu bayoba. Nagenda babwire ko abahizi benshi batakaye barapfa muri buno buryo. Uburyo bwa mbere nayo babwiye nahaje batisimu y'inzoya bice mu madini Satani yagiye wenyene ashinga. Harabama batisimu y'inzoya, ayiga batisimu nababwiye ko iza kuraba no gusuzuma umuntu watoranijwe Imana iba yarungitse mw'isi gukora igikorwa cayo, kugira ngo baca bagira iki, baca bafata ca gikorwa Imana yamurungitse gukora bakiyovye. Ubwa mbere bashaka kumwiba inyenyeri yiwe, hanyuma batamwivye inyenyeri yiwe bagaca bagira iki, wa muntu bakamwiyegereza, hanyuma bagatuma bamuha ubutunzi. Bamaze kumuha ubutunzi akaba wabo byo gukorera Imana, agaca bivamwo. Uko niko Satani yagiye akora. N'uyu munsi rero Satani arazi neza yuko abantu iyo bariko bararimba barimwo ubushobozi bw'Imana, Imana iramanuka ikaza ikabana nabo, igaca mbere izingabo z'abadayimoni zikazisubiranamwo nkuko izingabo zasubiranyemwo zari zaje gutera Abisirayeli. Ibi Satani arabizi, n'abadayimoni barabizi, ntibabiyobewe. Naco gituma mubona ino intelligence artificielle iriko irakora ku rwego rwo hejuru, kandi abantu b'Imana nitubishize ko umutima. Muti biriko bikora gute? Murabizi neza yuko naganiriye n'abatama bawuhambere, nararonse akanya ko kubonana n'abaririmbyi bo mw'ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo, umutangabwingo bw'amahoro n'umunezero ginjira mu masengero ya Pentecote, na cyane cyane bibusekera. Ndiko ndababaza uburyo indirimbo baririmba, ko murabizi bako busekera iri mu makorale ya mbere ya kera tangwe gusohora indirimbo ku masede, kanibaza ko ata n'indi korale yoba iri imbere yabo. Nibaza ko ari bo baba barabitanguye. Twigeze kugane dukwana ikiganiro, bambwira ukuntu indirimbo zabo bafata akanya bakazisengera kugira ngo barinde baja kuzikora. Yesu adufashe kandi dutabare cyane. Amakorale muzi yaririmbye indirimbo zikomeye zage zifasha abantu benshi, abakiriho n'abatakiriho. Abakiriho murabizi ukuntu mwabigenza, kandi nabo tutari twari ico gihe turumva amakuru y'ukuntu babikora, ko bafata akanya bagasenga, bakisonzesha, bagaja hano bagafata ibihe byo guhamagara no kwinginga Imana. Hanyuma izo ndirimbo zikaza zifise ubushobozi n'amavuta bya mpwemu yera, bigatuma bazumvise bihana, bigatuma ibisigo byisenya, impwemu mbi zigaturubuku zikavuza induru. Abaririmbye ariko murabe uyu munsi abantu bashaka gusenga bafata amasengesho y'imisi kanaka, ariko baririmba hakabura ikintu na kimwe, ukamenga n'ugukubita ku ntuzenya kw'isi yumye, ukamenga n'ugusuka amazi kw'isima. Imana idufashe kandi idutabare cyane. None rero bene data, iki c'indirimbo
uyu munsi iyo umuntu agiye agomba kuja muri studio nimba ariko hale kanaka cyangwa yari umuririmbyi aririmba ku giti ciwe yafata akanya agasenga Imana hanyuma Imana igatanga indirimbo rero bazironka mu buryo butandukanye. Hari abazironka mu buryo bw'inzozi, hari abazironka zikaza bakazandika indirimbo, ni ukuvuga ziza mu buryo butandukanye. Hari n'abafise izo mpano. Rero uyu munsi rero kubera ko Satani yamaze kumenya uko indirimbo zifise ico zikora kandi yuko indirimbo zishobora gutuma umuntu yihana akava mu vyaha, nico gituma uyu munsi haje ico bita intelligence artificielle ikora umuziki, ikora audio et video. Suko amastudio atarahari, kandi amastudio twakora nk'izo ndirimbo ameshi murabizi amastudio y'abakizwa, amastudio y'abantu b'Imana, yari amastudio asanzwe akora n'iyi miziki y'isi. Ariko kubera umuntu yaja mwizo studio yasenze, yasavye amaraso ya Yesu, yagotesheje ibisigo n'impwemu mbi biba biraho hantu, indirimbo yasohoka ifise amavuta. Heba mumbwire rero uyu munsi aba bantu babanje gushazisha ukwera, gisobanura ko babanje umuntu wese kwitunganya. Gushazisha ukwera suko bambaye amakanzu yera canke amakostume meza, oya, umuntu wese yabanje kujana arisubiramwe arako atacapfa na mugenzi we, baritunganya bahagara imbere y'Imana, barayihamagara, bararirimba bafise imitima ihuye, hanyuma ubushobozi buramanuka. Mbwira rero uyu munsi ufashe texte yawe, ufashe kantike, Yesu adufashe adutabare cyane, ufashe kantike y'180, ufashe iyo texte ukubise muri intelligence artificielle, baca bakubaza ushaka ubwoko bw'umuziki uwuhe, urashaka rap, urashaka zuke, urashaka raga, urashaka amapiano. Ari umuziki bene tatangira abwira hariho amastile y'abadaimoni, kandi buri mwaka hasohoka stile. Ibyo rero nabyo mubimenye, kandi izo stile no mwishingiro ry'Imana zarinjijwe. Nk'iyi stile yitwa amapiano ni stile y'abadaimoni, ni stile ya kidaimoni. Urumva abantu bagaca bapfa ibyo bayoye, urumva bakaca batwara uko nyene. Rero wewe urafashe ya kantike ushize muri intelligence artificielle, bakubajije ushaka raga, ushaka rap, ushaka hip hop, ushaka rock, ushaka zuke, ushaka reggae, ushaka nde, ugaca uhitamwe ushaka, bakaca kubaza ushaka amajwi yawe, ushaka y'abagabo, ushaka y'abagore, ushaka y'abamama, ushaka y'abana, urahitamwe wewe icuba ugomba. Hanyuma mu kanya gatonya, mu minota mikenya, intelligence artificielle ikicuraranga umuziki igaciririmba na ya majambo yose ikaguhereza. Mwumve rero aho bigeze uyu munsi. Naco gituma Mugabe kuri YouTube hariko indirimbo nyinshi za kantike ziriko zirasohoka ku munsi, hanyuma ugasanga abantu nizo muri ko muraririmba, ikizozibamenyesha zirimwo amajwi ameze ukundi kuntu, ya majwi ariko baririmba wumva baririmba bahibongoza baririmba mw'ibindi bintu, ukamenga ni indirimbo za profane zo mwisi. Aya ni ya majwi atuka Imana, kuko intelligence artificielle ntiyakozwe n'abamarayika b'ijuru, ntiyakozwe n'abakristo, yakozwe na bya biremwa biza bizanye ibintu biza bituka Imana. Nico gituma izi ndimo zemwo amajwi atuka Imana. Nimwaraba no kuntuze no kubitambara canke ku mafoto bagishirako, uzosanga ariko zanyishembo canke zanyambaro zituka Imana. Yesu adufashe adutabare cyane. Izi ndirimbo ziragwiriye, muzozibona. Hariho nizo muri ko murabona uyu munsi ziriko ziza, ziriko amafoto y'abasirikare y'amakohare ya kohare, womenga ni kohare y'abasirikare bigugu c'u Burundi. Ari nawe ukabona n'abantu bambaye n'umukobwa yambaye igitambara cera n'impuzu yera, mugabo gipfunze zanyishembo, apfunze yanyishembo muragaba. Hanyuma bagira kuririmba ukumva ni indirimbo zirimwo amajwi aryoheye amatwi, mugabo zirimwo amayeri n'ubuyobe biteye ubwoba. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Nico cha intelligence artificielle mu gice cyo gukora umuziki n'amavideo, bimumenye ko bisigaye birakora cyane, kandi ushobora gukora naho zo bindirimbo 100 ku munsi ushobora kuzikora, kuko ni ibintu byoroha, ni ibintu binyaruka. Mbere uhejeje ushobora gucugira ko uca ubishira kuri YouTube. Ibi ndiko ndabibigisha, ndabibabwira kuko nanje logiciel ikora ibi niyo nsanzwe nkoresha. Ama video ndiko ndashira kuri YouTube, iyo ndiko ndayikoresha iranyereka ngo création de video AI.
ariko ivyo ntavyo nkora ncampeza ngakoresha igisata kidakoresha iyo intelligence artificielle ariko gisanzwe gikoresha uburyo busanzwe umuntu akora hama gasohora bisanzwe hanyuma agaheza akabishira kuri YouTube kuko ubundi bwobwo ivyo vya intelligence artificielle uza kubiko ubwa mbere na mbere uri connecta. Yesu adufashe kandi dutabare cyane. Urashiramo email yawe umwidondoro wawe barawugusaba hanyuma ukawushiramwo hanyuma ugeze ukabandanya ivyo bikorwa ugomba gukora. Mwumve aho abantu bageze abenshi rero mukunze guhunga susisa 66 hari gihe muzona vyisangamwo mutanabizi ukuntu mwavyinjiyemwo kuko satani ariko akoresha amayeri menshi ariko ni muhumure Yesu aratubona arafise ukuntu yabiteguye kandi ivyo byose ntazoreka kuvuga ntazoreka kuburira biwe kandi ivyo byose nta uzobigwamo giturumbuka ahubwo umuntu azobijamo hubwo gushaka kwiwe kubw'amahitamwo yiwe. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Rero niki cya intelligence artificielle mugabe nababwiye indirimbo zizana presence zibiri. Iyo ari indirimbo irimwo ubushobozi n'amavuta vy'Imana bihamagara ubushobozi bw'Imana bigahamagara Imana ikamanuka. Iyo ari indirimbo yaririmbwe kubw'amayeri y'abadayimoni na satani ihamagara satani n'abadayimoni biwe bagaheza bakaza bakikora igikorwa cabo. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Niki rero mubona uyu munsi abaririmbyi bagiye bakamuka bagaheba gusohora indirimbo babanje kuzifatira umwanya wo gusenga kubera uyu munsi hari ico gukoporora hari kimwe cyo gutravaya amajwi. Ibi byo gutravaya amajwi navyo nyene inkomoko yavyo ni iyo muri bino biremwa kuko baragenda bakavyiga ikuzimu aba barinzi barimba profane bagaheza bakabizana hanyuma abana b'ishengero bavyumva bumva ya majwi bagaca bumva arabaryoheye bagaca bakora ico bita gutravaya ijwi bakagira ama exercice bakigira kuririmba kuri bano bantu hanyuma baheza kubimenya bagaca babizana ugasanga mu mashengero bariko barahibongoza ugasanga abantu beko aririmba ngo azoduheka ku mugongo ugasanga vy'ukuri abantu bari muri ivyo bintu bari muri ya majwi baririmba ukuntu muramba barasinzi kubiririmba nkuko babiririmba kandi nta nakamaro ko kubimenya. Ariko nagenda babwiza ukuri bene data ko iki gihe abantu bapfiriye muri ivyo abantu bakaririmba abantu bakavugishwa ariko baramaze gukamvuka ku buryo batigeze bamenya ku buryo batigeze bagira iki baca nikanda kubera satani yaratwinjiriye mu bijanye n'umuziki mu bijanye no kuririmba. None rero igice intelligence artificielle no kivuga ko ibintu vyinshi ariko reka mbe ndageze ibi bene data. Ariko ico mwomenya icambere intelligence artificielle yaje gufata ibikorwa byose by'umwana w'umuntu kubihindura no kubipfisha ubusa. Yaje gusubirira ibintu byose umwana w'umuntu yakora niyo yaje kubikora. Ikigira kabiri intelligence artificielle igikorwa nyamukuru yaje gukora yaje kumanuza Imana mu bumana bwayo bayishizeho mu ntumbero yo kumanuza Imana berekana yuko ivy'Imana yakoze byose ko ari ubusa ko bo bafise ubushobozi n'ububasha bwo kubihindura ko bafise ububasha n'ubushobozi bwo kurema abantu biremeye bakabahindura mu buryo bashatse bakarema n'isi yabo bashatse kuko muri kino gihe bafise intumbero yo kurema isi y'abantu badapfa isi y'abantu batagwara isi y'abantu bazohoraho. Ari naco gituma mubona kubera intelligence artificielle uyu munsi hariho ivyo kurya biri artificielle hariho inyama ziri artificielle bakora ziri synthetique hariho amagi bakora atari amagi y'inkoko ariko ari amagi synthetique plastique hariho imiceri plastique synthetique. Iyi miceri iragwiriye abantu benshi niyo barya kandi iyi miceri niyo izimbutse cyane kandi iyi miceri niyigwira. Hariho ubuki bw'ubukorano hariho ibintu vyinshi abantu dusigaye turya n'ubushaza bw'ubukorano buramaze kubaho. Abantu biyubare buri kintu cyose bariko baragerageza. Ni bya bihugu nababwira igihugu kiri imbere ni Amerika agakurikira Ubushinwa rero muri kino gihe burakomeye muri kino kintu ca intelligence artificielle. Cyo gituma mwiyubare muri kino gihe
imiceri, hari imiceri myinshi iriko iraza, imiceri iriko irasukwa mu bana b'abantu ngaha mw'isi, muzosanga nta kinobwa, ugasanga ni umuceri wera derere ariko wawuteka nta kanovera, nta gu, nta n'akamoto. Iyi miceri muri yubara kenshi muzosanga ari ibi bintu bariko barakora, kuko ibi bihangange aba ba Elon Musk, aba bantu bigize abahegwe b'isi, aba bose muzi, aba bafise amalaboratwari atandukanye, bafise intumbero yuko bahindura canke barema isi nshasha yabo. Naco gituma ubu Elon Musk ariko ararondera iyindi si kuri Mars ngo azogomba kujanamwo abantu. Naco gituma abantu mwiyubare kandi abantu mube maso. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Aba bariko bakora ibintu biteye ubwoba bikomeye cyane, kandi bizotuma kiremwa muntu yisanga ahantu atari bugirene, atari bwikure, kandi iki cyose kaba gifatanye n'iki nababwiye ca 5G, ariyo generation ya connection, ariyo yitwa 5G. Twara dukoresha 4G, ariko ubu unye hagiye kubaho ico bita 5G. Ni kugira ngo ibintu byose bigira umuvuduko, hamwe ikintu cyose tuba mw'isi ifise umuvuduko urenze. Yes, twari mu muvuduko wa generation igira 4, ubu naho tugiye kwinjira mu muvuduko wa generation igira 5, hamwe ikaba yaramaze no gukora. Naco gituma mubona ibi bya intelligence artificielle biriko birihuta cyane. Ibikorwa umuntu yakoresha amaboko yiwe, ubu unye ahenshi bikorwa n'amarobo. Hariho irobo basigaye bagira iki, basigaye bafata intanga z'umugabo bagafatana na ovile y'umugore, bagaheza bagaca bashirayo, hama bagaca bamultiplier, ukazusanga iyo mashine itanze, iyo robo itanze nk'abana ibihumbi runaka, kandi abo nibo baheza bagaca bagira iki, bakora ibikorwa by'urugomo. Naba baza bakora ibikorwa bimwe n'ibindi, kuko si abana b'abantu, ni ibyo baba bararemye, ni créature, ni kire, ni biremano bo baba bararemye. Naco gituma nababwiye yuko intumbero ya intelligence artificielle niyo kurema isi nshasha n'ikiremwa gishasha kitagwara, kidapfa, kuko barabizi uko Imana yaremye umuntu amaze gucumura habayeho kuvuka, gukura, hanyuma gupfa. Rero ico bariko barakora ni iki, bagomba guhindura, bareme umuntu adapfa, bareme umuntu atagwara, bareme umuntu adasaza. Naco gituma hasutswe ibintu byinshi biza gutuma abantu bitwa ko bemera Imana, kuko baragwanya umugambi. Kuko iyo dusenga tugasenga mu kuri no mu kugororoka, izi ngabo za Satani zishazisubiranamwe, nkuko barya abanyamowabo kujya zijya ngabo zije gutera Yehoshafati n'Abisirayeli zasubiranyemwo. N'uyu mugambi rero ukomeye bo bariko barakora, bariko baracura, kandi uyu mugambi uyobeje benshi, kandi uyu mugambi utwaye benshi. None nk'abakristo twovyitwaramwo gute? Umukristo ibi bintu nawe ushobora kubihungira, ntushobora kureba gutunga telefone, ntushobora kureba gutunga ordinateur, ariko niyo dukoresha ibikorwa vy'Imana. Ahubwo ico natwe tugiye gukora, Yesu adufashe adutabare cyane. Ubwambere ico twokora, ingo ni muze turiri Imana nkuko Yehoshafati n'Abisirayeli bariri Imana, bagasenga, bagatakamba, bakinginga Imana, bagaheza Imana ibonye uguca bugufi kwabo, igaheza ikabagenderera, ikababwira yuko iri mu ruhande rwabo kuzobagwanira. Ubundi bwo bw'iterambere ndushobora kuricika, kuko mu buzima bwa misi yose niryo dukoresha. Ico twitwe gukora nk'abana b'abantu, aho kumviriza izi ndirimbo ziriko zikogwa n'amarobo, ahubwo ni muze dusenge, Imana isuke ubushobozi, isuke mpwemu yera, hanyuma abantu dusubirire turonke indirimbo zivuye mu ijuru, turirimbe, hanyuma Imana itanga abahinga muri twebwe, kandi barahari ama-studio y'abantu b'Imana akora indirimbo, ibigo bikora indirimbo by'abantu b'Imana, zabanje gusengerwa, zabanje kwisonzesherezwa, zabanje gusabirwa amavuta, zasutswemo amavuta y'ijuru, zisubire ziboneke, hanyuma ibisigo vyisenye. Yesu adufashe adutabare cyane. Ico nico twokora ubwa mbere. Higira kabiri nuko twoteramira igikorwa
c'Imana. Hanyuma izi mbuga nubwo zaje ntituba kuzikoresha tuja kurorera amakomedi cyangwa tuja kureba bitagira mvura, ahubwo dusenga Imana ubutumwa bwiza, indirimbo zivuga ubutumwa bwiza zimwe amavuta y'Imana, natwe tuzishireko tuzikwirakwize, gutyo nivyamara kugenda uko uhoraho wenyene azoheza yigwanire urugamba, uko si twebwe tubo kuyigwanira, ariko urugamba n'uguhoraho n'umwana wayo Yesu Kristo. Umwe yavuga ati naho mwisi muri n'amarushanwa menshi nimuhumure naranesheje. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Bene data nk'aba Kristo, iki gihe cy'ubuhinga bukorano, icambere ico dusabwa ubwa mbere na mbere mu bijanye no gufungura ibi bintu vy'ibirimano, izindi mano ziwacu, ataba ibintu vyenze kuja guca mu mahinguriro kanaka, birimo ivyo muvyihoze kuko biri muri uno mugambi bariko barakora. Hanyuma ikigira kabiri, ibinyobwa ni munwe amazi, mureke ibintu vy'agasirimu bibavemwo, amazi utunwe aya mazi yiwacu. Imana yaduhaye amazi meza atarimwo uburozi, atarimwo ishano, amazi uyanyoye gutemba neza, aba ariyo tunwa kandi azotubumba. Ikigira kabiri, turya ivyamwa, tunwe amaji dukuye muri ibi vyamwa vyacu, ibi bitoki, izi nanasi, iyi micungwe n'ibindi. Aho vy'ukuri niho tuzoba turiko turagenda neza muri bino bintu vya intelligence artificielle, kuko ubundi bwobwo iyi ikora ibintu vyinshi. Hanyuma ikindi, tumenyereze isi ndimwa zacu zamaze kononwa no ma produits chimiques, dusubire tuzimenyereze umwavu w'ikirundi, hanyuma gutyo tube turiko turakira bino bintu. Ubundi bwo nagenda babwire, nta bundi buryo na bumwe habuzemo uburyo bwo gusenga no kwinginga Imana no kuyiririra, nta bundi buryo dushobora guhungamwo ino intelligence artificielle. Ariko icyo tubasaba nuko izi ndirimbo mutazi amakorale yaziririmbye ayariyo, kuko murabizi kenshi amakorale asohoye indirimbo ngaha mu gihugu turazimenya, ni ukuvuga ngo ayo makorale mutazi ayariyo, izo ndirimbo reka kuzumviriza, kuko izo ndirimbo zirimo amayeri y'abadayimoni kandi zirimo akenge gakomeye ka Satani n'abiwe. Muziyubare kandi muzice kure, kuko zirimo ubundi bushobozi mwebwe mudashobora kumenya, kandi mushobora gusanga ejo canke hirya y'ejo bwabatwaye. Yesu adufashe kandi adutabare cyane, kuko nababwiye izi ndirimbo nta mwanya wo kuzisengera, kandi n'amajwi aziririmba si amajwi y'abana b'abantu, n'amajwi tutazi yo yavuye, n'amajwi y'abadayimoni, n'amajwi ya kidayimoni, kuko zino porogaramu abazikoze si abantu n'abadayimoni. Nababwiye servere yavyo, servere imashine ikontorora byose, ariyo ibitse amabanga yose ya Google, ariyo ibitse amabanga yose y'ibi byose, kuko nagenda babwire izi mbuga zose ziri connecte kuco bita Google. Nukuvuga umusi Google yohagaze, WhatsApp irahagarara, YouTube irahagarara, kuko vyose biri connecte kuri kintu ca Google. Iki rero bifise servere nababwiye iri sous contrôle n'abadayimoni na Satani, kuko n'umugambi ukomeye basizeho wo kugira ngo bironkere iminyago myinshi. Naco gituma mubona izi mbuga burya zagiye kugira ngo zikwirakwize cyane ibikorwa by'umugwanizi, nubwo Kristo nawe yaciye atanga ubwenge mu bantu biwe, hanyuma ubutumwa bwiza bukavugwa biciye kuri izi mbuga. Ariko naho nyene Satani ntiyashizwe, yaciye azana abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma baza kwigisha inyigisho ziyovya umugeni, kandi ivyo biragwiriye no mwishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo, mutanga ubugingo bw'amano n'umunezero. Abo bantu biberemwo ni benshi, n'amasheni akora ivyo ni menshi, ariko naho gusenga Imana kandi izogenda idutabara, izogenda idufasha. Yesu Kristo nashimwe. None rero bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Reka uyu munsi ngeze ngaha, ikindi gihe Yesu Kristo ni yabigomba nzoheza mbandanye ndabereke no mu bindi bisata, ndetse n'iki gisata cyo kuririmba tukibandanirize ko, uko nagene sinavyinjiyemo cyane ngo ndabivuge gose, ko mbonye kwiganira coca kiba kinini cyane. Ariko icyo mwomenya neza nuko twarinjiriwe kandi twaramaze gufatwa impande zose. Bisaba ko umuntu asenga, bisaba ko umuntu aje
baje imbere y'Imana. Kandi iki gihe iyi minsi ni y'abahizi nka ba Daniyeli, si y'abantu bajenjeka, si y'abantu bo kurya gusa, si y'abantu bo kuryama, si y'abantu bo kunwa, oya habe namba. Ni igihe cyo gukora. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero reka ngeze ngaha, ibisigaye naho utaha tuzosubira ikindi gihe umwami w'abami Yesu Kristo abigombye, hanyuma tuzogaruka kubandanya tuvugane kuri iki kintu cya intelligence artificielle, ko ni ikintu kigera kure, ni ikintu gikora ibintu byinshi, ikintu gikora ibintu bikomeye kandi bitandukanye. Umwami Yesu adufashe kandi adusabare cyane. We wahuri nanje ahondi, twe dukwiye gukobya, tugakobya mu byo gusenga, tugafata imyanya ikwiye gusenga Imana, tugafata imyanya yo kwisonzesha, yo kwiyiriza, kugira ngo Imana iduhe buno bushobozi yahaye bano baririmbyi mu gihe cyawe Yehoshafati. Dukwiye gusenga kugira Imana idukomorere, hasubire kuboneka amakohare nkaya, hasubire aboneke amakohare ashajishije ukwera, atari babandi babikora kubw'umugenzo cyangwa babikora kubwo kubonwa cyangwa babikora kugira ngo bashimwe n'abana b'abantu, ariko Imana yo itabazi. Yesu adufashe adutabare cyane. Umwami w'abami Yesu Kristo, mutanga ubugingo bw'amahoro n'umunezero, uragahezegirwa cyane. Ndagushimira, urakoze cyane, urakoze mwami, urakoze kuri kano kanya, urakoze no kurano majambo. Ibisigaye nyakubahwa ntabaje wareka bari ugaragara, ushikire kwigisha no gusobanurira abantu bawe. Mana uzobukoze, unimbaza ibyo bishishikare kutubako, ubohora baboshwe. Mana utabare mu bibazo n'ibyago bitandukanye, uzobukoze. Usigaye natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data, ababa bumva bakeneye ko tubashira muri groupe WhatsApp iziracamwe bino biganiro dushikiriza kuri no chaîne, nimero zaratanzwe, muca muzikurikirana inyuma ya kino kiganiro. Umwami Yesu Kristo abahezagire cyane. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Itwi tusemerera.